uri gitangaza mwami Imana. Mw'ijuru baravyemeza mwami, n'ikuzimu baravyemeza, kw'isi turabivuga kandi turabihamya. Ijambo ry'Imana riravuga ko nta shusho nziza wari ufise yotumye tugushima, yotumye abantu bagushima. Watwawe nk'intama, imbagwa. Igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri wewe. Ugupfa kwawe gutandukanye n'ugupfa kw'abami bo mw'isi. Mwami wo mw'isi yapfuye, abo yatwara bagira ibibazo, ariko wowe gupfa kwawe mwana kwatumye turokoka, wacikanye dukira. Uri Imana nziza, Imana y'ubuntu, turatura ubukuru bwawe. Uruwigitangaza Yesu, abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'ivy'Umwana w'Intama. Urigitangaza, uruwigitangaza Yesu, abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'ivy'Umwana w'Intama. Kuko ariwe washoboye gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo wiremeye ubwoko ishanga yiguriye amaraso ye, ubwoko bw'abami n'abatambyi bihora. Urigitangaza, uruwigitangaza Yesu, abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'ivy'Umwana w'Intama. Kuko ariwe washoboye gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo yiremeye ubwoko ishanga yiguriye amaraso ye, ubwoko bw'abami n'abatambyi bihora. Ninduye umwami wawe usa n'uwamenyereye intimba, nta gikundiro afise abantu bamwima amaraso. N'iryo jambo wahoze nyene imbaraga zo gukiza, ntare yo mu muryango wa Yuda, mutabazi w'isi yose. Ico nagambiriye n'umusi wo guhorera inzigo, kandi n'umwaka wo gucungura abantu banyuranye. Ninduye umwami w'ababaro usa n'uwamenyereye intimba, nta gikundiro afise abantu bamwima amaso. N'iryo jambo wahozeho nyene imbaraga zo gukiza, ntare yo mu muryango wa Yuda, mutabazi w'isi yose. Ico nagambiriye n'umusi wo guhorera inzigo,
abantu bamenyereye intimba ntagikundira afise abantu bamwima amaso n'iryo jambo wahozeho nyir'imbaraga zo gukiza ntare yo mu muryango wa Yuda mutabazi w'isi yose ico nakambiriye n'umunsi wo guhoreraho inzigo kandi n'umwaka wo gucungura abantu banyurana uruwigitangaza abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'ivy'umwana w'intama kuko ariwe washoboye gucungurira imana data wa twese abo mu miryango n'indimi zose zo ireme koko ishanga rigurira amaraso ubwoko bw'abami n'abatambyi marayika yabaze ninde waba muri iki gitabo Yesu umwana w'Imana aritangara akibumbura mw'ijuru babibonye batangazwa n'ubwo gitange baheraho bafata intanga zabo bararirimba bati icubahiro n'ubutware n'imbaraga no guhimbazwa n'ivyicaye ku ntebe n'ivy'umwana w'iteka mw'ijuru babibonye batangazwa n'ubwo gitange baheraho bafata intanga zabo bararirimba bati icubahiro n'ubutware imbaraga no guhimbazwa n'ivyicaye ku ntebe n'ivy'umwana w'iteka uruwigitangaza Yesu abo mw'ijuru bara